eh umutipe umujengura mwicabasha. Mwiriwe mama. Usi wa muhungu mukundanye ari ngaho. Mwiriwe mama. Siwe urihenze. Ivyo uvuze nibiki? Bisigura iki? Mujengo wampaye inka. Mama tugende. Nakubwiye yuko uwo tutakundanye. Mama. Mike. Ni wewe? Mama, kweli kuri kuranshira kwivu. Mama tugende. Ivyo bisigura iki? Usi wa muhungu wambwira yuko atakiriho, ko yapfuye. Kubera iki wambwira ko yapfuye? Raba ingene ameze. Ntubona ko ari umuhisi? Hora! Ni gute ushobora kuvuga ibintu nk'ivyo? Ubu niwe yakwitangiye araguha igihimba c'umubiri wari ukeneye. Mama jewe ivyo ntavyo ntahura. Kubwanje asa n'umuhisi. Nivyo yarampaye igihimba c'umubiri mugabo no muriha. Uti wo muriha? Amaka nico gituma wabwiye mama wawe yuko napfuye. Nuri ubona uri kurabaho. Raba ingene usa, raba ingene umeze. Amaka ni gute vyagushikiye gute gushika yaho ubwira mama wawe yuko jewe napfuye ntakiriho? Byarakunaniye kubwira mama wawe yuko twahebanye, twahagaritse urukundo? Amaka warashitse ku rugero wo kuvuga yuko jewe ndumuhisi ko napfuye? Mukobwa wanje umviriza, igihe wari ukeneye ubufasha uyu niwe yagufashije. Iciza conyene wamusubirije mu ndumane nukumbwira yuko yapfuye ngo ntakiriho. Mama naho atari kumpa ico gihimba c'umubiri nari kuronka n'uwundi ashobora kumfasha. Okay, nzomuriha ntaco. Umviriza. Okay, umufiance wanje afise amahera menshi azokuriha. Numutunzi afise amahera menshi, amahera yose uzokenera azoyaguha. Ari naho wokenera imodokari azoyiguha, ntugire ikibazo. Naho wangiriye neza tugakundana nta hantu na hamwe vyanditse yuko dutegerezwa kubana. Kandi naho utari kumpa igice c'umubiri nari kuronka n'uwundi ashobora kumfasha. Aha sindiko ndagufata nabi. Oya sindiko ndagufata nabi. Amaka ivyo biriko bivugwa n'umwana je nivyariye. Uri ntashima gushikiyo hose. Yaragufashije igihe wari ukeneye ubufasha. Ishire mu kibanza ciwe. Iyaba yari wewe wari kumuha igice c'umubiri wawe. Yaritanze ku bwawe. Niburi ico wari kushobora gukora wari kushobora kumushimira. Narabikoze ico gihe naramushimiye. Jewe ibi bintu birankoze ku mutima cane. Mama ntibisigura yuko relation yose itegerezwa gushika kuri mariage. Yes! Ndiko ndagerageza gukira kugira ngo nibagire kahise. Ivyo nabikoze kubw'urukundo. Amaka naguhaye igice c'umubiri kiri kuri jewe kugira ngo ushobore kuba ukiriho. None waciye impembe ibi. Ico gihe yambwiye yuko twoja kuri Shoprite kugira ngo dufate agapiza. Twaragiye sinari nzi yuko yateguye ivyo agomba nyereke. Niho guca mbwira ati Mike heraba narose uwundi muhungu kandi aratunze. Nagira ngo nugufyina ariko kwa rukuri. Narababaye cane gose. Ndavyibutse nabaho ndi ubu. Niko ndaba ko nosubira ku murongo. Usubire no kuvuga n'ikintu. Ico gituma uvuga ngo numu boyfriend wawe yanguriye imodoka. Ego kubera afise amafaranga. Imana ishimwe ko ndakubonye. Wewe niwe mukwe nemera. Umviriza. Nimba biruko ashobora kumusubiza n'urufunguruzo rw'imodoka. Wakoze ikintu benshi batokora.
watanze igice c'umubiri wawe ugiha uyu mukobwa. Umviriza, kubona uno mwanya atariko arashima, jewe ndagushimiye. Nagiye ahuba ndakurondera ndakubura. Okay, muri make reka mpamagara umufiance wanje aze tumurihe ico gice ciwe. Reka tuvyoroshe, reka ndamuhamagara aze amurihe igice c'umubiri wiwe. Wewe wibaza yuko amahera agura ivyo ari vyose? Telefone iri kwirasona. Allo bebe? No, urazi ko ndi uwawe. Amaka, uri kuramaramaza nkuko kose. Nsanga ngaha kuri aya mashantiye bariko barubaka uca utubona. Okay, ndakurindiriye, nibaza yuko mu kanya gato uzobushitse. Amaka, uramaramaje nkuko kose. Nabikubwiye, wowe raba ingene usa, nta mahera ufise. Mama, ubona ivyo umukobwa wawe wangiriye? Mama, umufiance wanje ngo ugeraje. Banza urabe imodoka aragiramwo. My love, oh. Raba umufiance wanje rero arashitse. Bimeze gute gasheri? Mama, yambu mwiriwe neza. Sheri raba rero wa muhungu namye ndakubwira. Yitwa Michael. Ko ndarota canke nivyo. Diamond. Diamond, mbwira oya sindavyemera vraiment. Uri ngaha? Diamond, oya navyo ntahura. Diamond, mana yanje. Uramuzi? Mama, uyu muhungu ni jewe namurungitse hanze. Kumwego ntwara hehe? Michael uramuzi? Michael ndamuzi, n'umugenzi, ni bose wanje. Bose wiwawe? Diamond, Imana irasubiye kutubonanya. Haguhemukira mugenzawe. Hakwitwa igihemu. Wopfa umuhemukirwa. Imana ibahezagire mwese mwitangira abandi mu buryo bumwe canke ubundi. Uko woba umeze kose, ugihema, ugifise inguvu zo gukora, shimira Imana. Ako kazi kazogufasha gukora ibindi bihambaye. Kandi ngo nta mvura igwa idahita. Ubuzima urimwo ushobora guhinduka umwanya wari wo wose. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose canke mu rugendo rweranda tumuhaye kaze.